Turi n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye irya nino. Sangwe kaze mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya bari irya nino mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu bumanuko mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone. Hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe kare karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuyangara. Reka tuje mu mutekano. Inkuru zivugwa mu mutekano, abantu batatu batowe ibiziga. Umwe muri abo ngabo yishwe n'abapolisi, umumotari yaratwaye ipikipiki akaba yaciye araswa n'abapolisi bari ku ruzi rugabura meri ya Bujumbura n'intara ya aho rero uyu mumotari yaciye agandagurwa araswa n'abapolisi. Abanyagihugu bakaba bariko baridogera urwo rupfu rw'uyo mutagisi moto yaciye araswa n'abo bapolisi, bakaba bavuga ko rero abajejwe gukingira umutekano w'abanyagihugu nibo bariko barabagandagura. Ni mu gihe iperereza ry'u Burundi ririko rirashigwa mu majwi, ririmo riravugwa cane mu mabi ariko aragenda abandanya gukorwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho biri kuvugwa ko iperereza riri kugandagura abanyagihugu benshi, cane cane abo biri kuvugwa ko bariko baragandagurwa n'abanywanyi b'umugambwe CNL. Irya nino bariko baricwa n'iperereza. Igipolisi kirabafata aho kugira kibajane kubapfunga canke kibajane muri sentare ngo sentare ibakubite intahe mu gahanga, hama bagaca babica ibiziga bakaja kubita cane cane mu tuzu twa sugumwe. Mu ntara ya Rumonge umuntu umwe yaraye atowe ikiziga, bikavugwa ko yari umusore akwije imyaka 18 niwe yatowe ikiziga ari mu murima w'imyumbati. Ico kiziga ce niho baciye bagitora. Kuri ubu ngubu abajejwe intwaro bakaba bavuze ko ico kiziga bahise bagihambisha atamatohozwa akozwe kugira ngo hamenyekane ico bacateye urwo rupfu. Undi muntu umwe yaguye mu ntara ya Bururi. Mu ntara ya Bururi niho naho hatowe ikiziga c'umuntu w'umugabo akwije imyaka 27. Akaba bivugwa ko rero uyu mugabo yatowe ikiziga ngo yoba yari umunywanyi w'umugambwe CNL. Uyu yagandaguwe n'abantu batari bamenyekana nk'uko amatohoza atariko yemeza ico bacateye urupfu rw'uyu mugabo yarakwije imyaka 27. Akaba yarazwi ku izina rya Maritino. Uyu yaciye agandagurirwa ngaho muri iyo ntara ya Bururi. Amakuru ava mu mugambwe CNL rero nuko nyuma yaho ubutegetsi butifuje ko Agathon abandanya arongora uyu mugambwe, abandanya aramutswa uyu mugambwe, ubutegetsi bwa Gitega ngo buriko burakora ibishoboka vyose, buriko burarondera ivyabona vyose kugira ngo burabe ko Agathon yokinjizwa ibohero. Ni mu gihe Agathon yaragiye abona amahirwe yo gusohoka igihugu, agatoroka igihugu akagihunga bivanye n'ibiriko birabera mu mugambwe wiwe. Ibimenyetso bagiye bamwereka ko bagiye kumupfunga. Agathon yaranse guhunga,
aragenda asohoka igihugu aragaruka, yabanje aja muri Kenya mu nama y'imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi. Agisohoka igihugu nibwo umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yatanze uruhusha rwemerera abatavuga kumwe na Rwasa ko bagomba guhamagaza ikoraniro kaminuza bakagira ingingo bafata bagatoramwo indongozi itwara umugambwe seneri. Inyuma yaho agarutse mu gihugu vyarakomeje vyarabandanyije bigenda bivugwa araba ko hari ico yakora ngo umugambwe wiwe yongere awusubirane, ariko biranka. Inyuma yaho naho ejo bundi yaragiye mu guhagararira amatora mu gihugu ca Senegali, aho yagiye ari umuserukizi nk'indorerezi igiye kuraba uko ingene amatora yariko aragenda ngaho mu gihugu ca Senegali. Mu kujayo benshi bari bazi ko Agathon-Rwasa atazogaruka guhonyoza akarenge ngaha mu gihugu c'Uburundi, ariko Agathon-Rwasa siko yabigize, ngo yabwiye abantu ko atazosubira guhunga. Yaraciye agaruka aza ngaha mu gihugu. Benshi bari bazi ko naja muri Senegali azohamayo ntagaruke, kubera ko ngo benshi mu bategetsi b'u Burundi bibwiraga ko Agathon-Rwasa agomba ahunge, ariko Agathon-Rwasa yaciye agaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi arerekana ko ari umunyapolitiki abushitse, ari umunyapolitike azi ico akora, ngo guhunga siyo nyishu y'ibibazo n'ingorane biri ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agathon-Rwasa ati ndashaka kugwanya ikumira n'ivangura. Igihugu si ca bamwe, igihugu si c'abadede, igihugu ni ca twese, igihugu ni c'abarundi bose. Ayo niyo magambo Agathon-Rwasa ariko arabwira abamukurikiye, abamuri inyuma. Ashaka kubwira abo bategetsi bakumira ko ingendo mbi yo gukumira ariyo izingamitse igihugu c'u Burundi. Igihugu c'u Burundi si c'aba CNDD FDD, ni c'aba CNDD FDD, aba CNL n'indi migambwe itandukanye ikorera ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Agathon-Rwasa rero akaba yiyamiriza iyo ngendo mbi yo gukumira ikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, ngo biraboneka ko aribo bafise ikumira rikomakomeye cane, kutifuza ko hari abatavuga kumwe nabo bogira uruhara, bogira inyungu bungukira ku gihugu cabo c'u Burundi. Akaba rero Agathon-Rwasa arimo yiyamiriza iyo ngendo, akaba asaba kandi Nestor Girukishaka, bivugwa ko ari we yatowe ngo asubirire Agathon-Rwasa mu mugambwe seneri. Ni mu gihe Agathon-Rwasa we avuga ko rero ari we ndongozi y'umugambwe CNL, ko abo batowe ku wa 10 Ntwarante muri uyu mwaka w'2024 bagatorerwa ingozi, vyari ikinamico y'ubutegetsi bw'igihugu ca leta y'u Burundi, nibwo bwaciye bubigirisha. Ibintu biraboneka ko bigiye kuyangara. Aba CNL baragabishwa, abanyagihugu bo mu mugambwe CNL baragabishwa n'igipolisi ko uzohirahira akaja mw'ibarabara agatwe bazokamena, ngo nta ntambwe azobaterana, ngo bazohita bamufata. Ivyo nibiriko biragenda bitangazwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye, aho yavuze rero ko ubushikiranganji bw'umutekano, iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu bugabisha abo banyagihugu bo mu mugambwe wa CNL.
Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Tubibutse ko ushobora gushikiriza iciyumviro cawe uja ngaho muri komantere ukagira ico wandika hama ukaturungikira kugira ngo tumenye amakuru murondera tuje tuja kuyabatohoreza umwanya ku mwanya.